Turongeye kubaramutsa tunabaha n'ikaze inshuti namwe bakunzi mahisemo ibiganiro by'imbonesha kuri GC TV. Tukaba turi kwigenekerezo rya 17 Ntwarante umwaka wa 2022. Iri ni najyasango ryo kubashikiriza amakuru muri rurimi rw'ikirundi. Ubinga bw'ivyuma ni Bienvenue tuyishemeze nawe rikatuma amajina amasanamu bashikira tankomanzi. Nanje kuri micro ni Sibomana Ponsier sangwe ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uyu munsi ni abanyeshuri bo muri kaminuza ya Burundi bashikirizwa ivy'umugwi CVR umaze gushikako mu matohoza yerekeranye n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu 2022 baje gukurikirana muri ano makuru. Mu gihe tukiri mu kwezi kwari umukenyezi ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABO rivuga ko rigiye gukuraho ubusumbasumbane bw'uturusho hagati y'abigeme n'abahungu. Baraca kwikurikirana navyo nyene muri ano makuru. Ayo n'ayandi mu kanyisase mbere tunabafitiye ayavugwa mu yandi makungu. Muri mwimwe ukwayo. Uyu munsi niho abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bashikirizwa ivy'umugwi CVR umaze gushikako mu matohoza yerekeranye n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu 2022. Uwo mugwi nyene ukabuca mu makaminuza atandukanye mu ntumbero yo gusigurira abo banyeshuri kubijanye na kahise Burundi bwaciyemwo narijya ko haribo bazoba baramutse igihugu muri kazoza. Kurikirana nowe Irankunda aratubwira donido kuri iyo nkuru. Mu rukurikirane rw'ibiganiro umugwi CVR ujejwe kunwanisha abarundi no kurekuranira watunganije ku banyeshure bo muri za kaminuza mu ntumbero yo kubamenyesha ivyo umugwi umaze gushikako nk'amatohoza ku bwicanyi bwahekuye Uburundi n'abarundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Uno musi hari haramukiwe kaminuza nkuru y'u Burundi aho abanyeshure babajije ibibazo bitandukanye inyuma y'ireresi yatunganijwe na CVR yerekana ibikorwa vy'uwo mugwi mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu. Abajijwe ku kijanye nuko uwo mugwi wemeza ko ivyabaye mu gihumbi kimwe amajana 1972 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu, ariko mu nyuma bakavuga kunwanisha no kurekuranira amategeko mpuzamakungu atemera guharira ivyaha vya genocide n'ibindi bibikomokako, umukuru wa CVR Pierre Claver Ndayicariye agira ati: kandi mu kwishura ngira mbere mu nsiguro ukuru w'igihugu amaze gutanga umaze kumva wenyine kuri radiyo kuri televiziyo, amaze kuvuga ati CVR twayishinze kugira irondere ukuri, itwereke ukuri, nitwamara kuronka ukuri, nitwamara kumenya ukuri, abarundi tuzoheza tumenye ico tuzokoza. Iyo jambo rirahambaye kandi amaze kuvuga ibyo nakoze biba bitoya kuri barongoye mu gihugu, siko twebwe ibi vyerekeye gusaba ikigongwe. Amateori yose uzoja gusoma muri Google wigire mu kwibuza nta na rimwe bivuga ko gusaba ikigongwe cy'abisigura ufuta iki wayumvise neza, nta na rimwe. Ni nk'uko abayigishije ayo mateori sur le pardon, la réconciliation, la réparation, les indemnisations n'ibindi byose barakubwira yuko le pardon n'est pas obligatoire. Uramukira mugabo abantu prédisposés à demander pardon plus rapidement et prédisposés à accorder le pardon plus rapidement. Kubijanye n'ikibazo cy'uko abandisi ba kahise y'u Burundi batanditse kuri ako kahise, Pierre Claver Ndayicariye agira ati: ibikorwa byacu birabishe cyane ku banditsi ibitabo sur l'histoire du Burundi mu minsi heze, kandi baramaze kwitubwira tukababwira ati niwifate, pas de livre sur les fausses communes, pas de livre sur les arrestations massives de 72, pas de livre sur 88, pas de livre sur 93, pas de livre sur l'histoire tragique du Burundi.
de manière générale. Reka ndababwire umwanditsi mwabonye muri filime ya kabiri yitwa Jean-Pierre Chrétien yigishije ngaha, muramuzi professeur. Murazi umujournaliste yitwa Jean-François Dupaquier yigisha kera ahantu bita ena ya kera. Ena ya kera, uyu mugabo Jean-François Dupaquier non seulement ndamuzi, non seulement je connais son épouse, umugore we yakusi mushiya kandi yamurongo yamwigisha. Enquête sur 72, Jean-François Dupaquier, professeur Jean-Pierre Chrétien bayitanguye immédiatement dès 73. Immédiatement ahangaha kuri université hariho abanyeshuri n'abadokteur bagiye kuri tele bakorera. Vrai ou faux? À l'université, il y a des professeurs bagiye kuri enquête bakorera Jean-Pierre Chrétien bakorera Jean-François Dupaquier kubera hariho budget de recherche. Enquête. Jean-François Dupaquier, Jean-Pierre Chrétien, igitabo cyabo bari présence en 2006 i Bujumbura muri CPF hajya hari aujourd'hui l'école nationale d'administration. Ikibazo babajije Jean-Pierre Chrétien ni kuki igitabo gisohotse en 2006. Réponse niyo ngoma nabonye favorable yonyine. Nayo abahakana bakavuga ko amatohoza ya Severe atariyo, arabandanya agira ati abatera iyo raporo ngira mwishure nk'umuperezida wa Severe Foirissime Achevissime. Raporo twitanze mu Kigobe le 20 décembre. Hakabura n'abandi batatu bayikritika. Nogirugo. Ça veut dire que Burundi le 20 décembre ku uwo munsi twese twabaye abatagatifu. Aberanda. Nuko yuko kuduka mu ijuru tuzoduka twese atawusigaye inyuma. Ariko ikiryoshe muri ibi bikorwa. Ikiryoshe muri ibi bikorwa nuko twebwe turondera evaluation. Abanditse commentaire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi babandanyije. Nshaka kubandanya. Nos enquêtes kugira uzigwanye nuko nawe uwaciye aho twaciye ugatora rokotere y'ibyo twatoye ibyo twatoye twamaze kubika twamaze kubyugana n'amagufuri tubitora gute. Bagenzi wicaye ku nyambe wajya ku ruzi rwa Nyeta bakakubwira ko umukongore Jean Pierre ariwe yanyonga Caterpillar ariwe yindi binogo hanyuma bagata mu binogo bibiri kimwe cyo hakurya Gitega ikindi cyo hakuno Giheta abantu bagacabona ni kwibarabara bacamwimura ati genda wimbe Mutobo Giheta, genda wimbe Nyabunyuvu, genda wimbe Bashitsi imbere y'irazi. Uwo Jean Pierre yaciye asara Kongole bacaburiye muri Kongo. Jean Pierre le Congolais, le machiniste yaciye asara. 2. Ugiye kiremba ca Bururi y'amafoto y'abana ukaronka les archives abajya abana bose mwabonye ku ifoto dufise nom et prénom papa maman, colline d'origine, commune d'origine, province d'origine, n'idinigiwe n'amanota yarafise bene y'amafoto yarafise. Umunsi batwara saa 5 batora 40, midi bagatangaza gutora 30, saa 9 bagatora 20. Umunsi batwara mw'ikamyo hari abanyagihugu kwibarabara bari bashinzwe gukoma amashi kandi ugakora amashi batawira muri iyo kamyo werekanye nyine ko ushaka kuba batawira muri iyo kamyo ibyo urudoziga kwibi. Trump
batwaye umugabo wa naka ntabwo ngaha yitwa Fifi ariko basideri batwaye umugabo wa Nenigi baje gutora voiture vewe saa munani baje gutora intebe zo muri salo saa cyenda baje kumuvyura 19h. Izo anketa mu historie yigisha muri université baha ntaho muvise kati mabona wavuze muri filime ya mbere yitwa ko kivise Sindo umugabo yavuze wo muri Mwiba Gitega urya yari umuprisonnier de droit commun en 70-71 vyashize ari mu gashobo camwigisha kwica niwe yashiva abantu yari le meilleur pour achever les victimes. Il est encore en vie. Ivyo bikorwa vyarangiye yerekanye ko naho amatohoza atarahera ariko benshi abashikiwe n'ivyo vyago baramaze kuruhuka ku mitima kuko iyo bishitse ababuza ababo bazi uko bagiye bambaye iyo babonye ibisigarira vyabo bakabona n'imyenda bagiye bambaye bariruhutsa bakagira bati ndaruhutse ndamenye ko uwanje atakiri muzima atakiri Zambia canke Malawi nkuko navyiyumvira ariko nkabamenye ko yashengeye. Mu gihe tukiri mu kwezi kwahariwe umukenyezi ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU rimenyesha ko rigiye gukuraho ubusumbasumbane bw'uturusho hagati y'abigeme n'abahungu bakina basketball mu Burundi. Ivyo bishikirizwa na Apotre Jean Paul Manirakiza asanzwe arongoye FEBABU mu Burundi. Nowe Irankunda n'ubunyene aratubwira donido kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU rimenyesha ko abigeme n'abahungu bagiye gufatwa kumwe mu rukino rwa basketball na cyane kubijanye n'uturusho duhabwa abakinyi muri rusangi. Ivyo biruko mu gihe abigeme basa n'abaronka uturusho turi hasi ugereranije utwo abahungu baronswa. Twaronse abantu bifuza gushikira basketball ko tumaze kuronka abadushikira uburyo bw'abahungu turabemerera ko boshikira turwa y'abakobwa kandi kubera bati ntambwe agashikira turwa y'abakobwa tuja tubaha n'amavantage akwiye no muri turwa z'abahungu bakabana yamenekanisha ibikorwa byabo kuko bari babaye abambere batwitura bemera gushikira turwa y'abakobwa. Rero kwijewe numva no keza cyane Planet Media kubona deja mubona ko naturwa y'abakobwa gushigikirwa kwesha mu buryo hanyuma bikagenda neza. Baje badusanga dufite icifuzo twe twajyanye n'abaruge basketball féminin abadutuye amakenga n'ingwane bafise kubyeke amaturi bagenda raba bakavuga bati mugabo burya dufatwa neza dufatwa cyo kimwe ama prix angana au niveau des tournois. Twashize mu mugwi wigenga wa FEBABU wagira tembera iyo cyane mu reception y'ama equipe yaje gukina twasanze ibiba na kamaramaza usanga abigeme bari kumwe na presidente wenyene nta muntu numwe hari abantu bako bashigikira usanga au niveau y'ibirato amata gushikira abakinyi nta kintu kimwe yakihari cyatuvuga tuti rero natwe la FEBABU niyo bandanye bakumira cyadufata ingingo mu buryo bw'iramba twakoze yuko ubu amatunwa yose nimba abahungu bose 6,000 abakobwa 6,000 nta gusubira kuvuga ngo abahungu barose menshi. Fides Niyonzima arongoye basketball mu bigeme arashima ingingo y'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko kuri iyo ngingo yo gukuraho ubusumbasumbane bw'udushirukabute ku bahungu n'abakobwa. Byarashikana tubabaza ko natwe mva twitanze mva twaravuga ati kubera ikintu udashobora kugana kandi bakunda bimwe basura no kubivuga kandi ariko twabishimye gusa by'abantu. Ego uno munsi baravuga ati mugiye kungana nta n'ikinono ariko tukaba tuzifa abamuzi bakazikabona bagiramo ingufu nyinshi mu gukora n'inkino zabo muri zikari zo ziba zikunda gukurikirana cyane mbega mugiye gukora iki nk'abakobwa ko babashize ku rugero rumwe kugira ngo ejo namwe tuzobone ngaha uzi umukozi uratubona n'abakozi kuko mwabibonye muri
yihejeje kuba umwanya perezida wa federasiyo yarisitse yuko yabonye match kuba harimo ingufu nyinshi cyane kandi bizera ko byose bitegereza kubandanya babibonye iyi weekend ihetse iyi match yarishobora kuba bose baribonye ko harimo ingufu nyinshi cyane rwose no mu gukurikiriza weekend byose bizarimo ingufu nyinshi cyane rwose baduteye iteka ryinshi cyane kubona ko tuzoba tungana n'abahungu n'abandi bategereza gushaka ingufu nyinshi rwose Pasikazi umumenyereza wa Gladiators nawe arashima iyo ngingo. Bose bitanga kimwe mugabo abantu ntibabibona ko twitanga kumwe nkuko perezida yavuze basanga ekipe zirondera uburyo bwinshi perezida n'umwe udafise umufasha cyari bigoye ko aguma afasha ekipe umukobwa nawe gumuhimiriza kwaje rimwe kabiri akabona ekipe nk'imeze nk'uko yabishaka acabiheba bamwe kubera plan tumegiye kujamo perezida wa federasiyo ko yabivuze ko uburyo bugiye kungana ndabyizeye cyane ko basketball federasiyo gutera imbere cyane kusumba mukamenya ko iyo ngingo ifashwe mu gihe tukiri mu kwezi kwahariwe umukenyezi. Muyavugwa mu bindi bihugu mu gihugu cya Mali leta mfata kibanza y'ico gihugu yarayifashe ingingo yo guhagarika ku butaka bwa Mali ibiganiro by'iradiyo y'abafaransa RFI hamwe na France 24 nkuko bishikirizwa n'umuvugizi wa leta y'ico gihugu Abdoulaye Maïk avuga ko iyo ngingo yafashwe inyuma y'uko ivyo bimenyesha makuru byagiriza leta mfata kibanza ko ihohotera abene igihugu. Ni inkuru twatohoreje na mugenzi wacu David Mugisha. Leta y'imfata kibanza ya Mali yaraye itangaje ku mugaragaro ko ihagaritse ibiganiro vy'iradiyo RFI na televiziyo y'abafaransa France 24 ku butaka bw'ico gihugu. Iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma yaho ubutegetsi bwa Mali busanze ko ivyo bimenyesha makuru bitanga makuru yerekana ko ubwo butegetsi butoteza abene gihugu. Mali ikavuga ko ivyo atakindi bigamije atari kwambika ibara leta mfata kibanza ya Mali. Radio y'abafaransa mpuzamakungu na televiziyo France 24 bikaba vyagiriza kandi iyo leta kuba ifise imirwi irwanira ku butaka bwa Mali. Nayo urunani rw'ibimenyesha makuru France Media Monde rusanzwe ruhurikiyemo RFI, France 24 hamwe na MCD rukaba rwariyamirije ivyo birego kuko ngo ataho bishingiye kuko vyovyo bisanzwe bikoresha ubuhinga mu mwuga. Bakaba biyemeje guca mu nzira zose zishoboka kugira ngo iyo ngingo ntije mu ngiro. Mwomenya ko Colonel Abdullah Maiga umuvugizi wa leta yamenyesheje ko iyo ngingo izoshirwa mu ngiro gushika ico kibazo gisubiye kwigwa neza amategeko mashasha agenga RFI na France 24. Njuti namwe bakunzi mwari kumudukurikirana ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye ariko tubamenyeshe ko mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro bya JCTV muciye kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika akajambo JCTV na Gahwana.